Zaburi ya 107 umurongo wa 20 mstari wake wa 20 havuga ngo inasema arungika ijambo ryiwe akabakiza indwara akabakiza kuja mu vyobo vyabo. Hulituma neno lake huwaponya huwatoa katika maangamizo yao. Ngiriro muri kumuti yarungitse rigukiza kandi rikagutabara. Mweleze aliye karibu yako. Oh haleluya. Kukuponya tena la kukusaidia. Navuze ngo yarungitse rigukiza kandi rigutabara. Ametuma neno la kukuponya tena la kukusaidia. Biranditswe mu ijambo ry'Imana. Birandikwa katika neno la Mungu. Yarungitse ijambo ryo kugukiza indwara. Ametuma neno la kukuponya magonjwa. Na kukudelivra mu ntuje mu vyaha. Na kukuweka huru usiende maangamizo. Mwene data yarirungitse. Upendo amelituma. Namba hari indwara ugomba gukira yarungitse ijambo. Kama kuna ugonjwa namba hari ubukene ugomba gukira yarungitse ijambo. Kama kuna ukosefu namba hari ikintu wizereye yarungitse ijambo. Kama kuna kitu na muyandi majambo yarungitse agapake. Kwa maneno mengine ametuma ijambo ambayo inaitwa neno. Karimo gukira, kuna karimo kurindwa na kuna kuchungwa pia. Uribuka ijambo yaguhaye. Unakumbuka neno alilokupatia. Hanyuma y'ivyo hayo iminsi mikuru. Aseme nyuma ya hayo uribuka ijambo yaguhaye. Unakumbuka neno alilokupatia. Ngo ni murengane. Aseme uribuka ijambo yaguhaye. Unakumbuka neno alilokupatia. Uri wenyene. Hauko pekee. Uribuka ijambo yaguhaye. Unakumbuka neno alilokupatia. Uribuka mwene data. Unakumbuka ibuka ya majambo yose abahaye. Unakumbuka yale maneno yose wacana arahagurutse gutabara. Uribuka ijambo yaguhaye. Ibuka ijambo yaguhaye. Ivuga ngo narumvise ibyawe. Narumvise ibyawe. Ah haleluya. Numvise amaborogo yawe. Ibuka mwene data. Ibuka ijambo yakurugikiye. Ntibyataye garanti. Ntibyaba expire. Ntabya binini by'abaganga. Bimwe bavuga ngo ni imyaka 5. Oyaye. Ijuru n'isi bisovaho. Ijuru n'isi bisovaho. Ariko nta n'akadome. Nta n'agakwabu kasova ku ijambo ryiwe yakurugikiye. Kwa neno lake alilokutumia. Mbarizo muri kumutumbegura ryiwe. Mweleze aliye karibu yako, je unalikumbuka?